ndetse na General Sultan Makenga nawe yoba yasize ubuzima muri bino bitero vyabereye ngaha muri Rubaya. Rero kuvyizera 100%, reka tubishire kuri 70%. Tubishire kuri 70% kuko ugerageje kumviriza n'uburyo bwakoze kugira ngo bashobore kurasa kiya gice ko kirabera mu inama. Bivuga yuko bakoreje systeme ya Israel ariyo yoba yarateguye bijya operation. Mugabo gacha wibaza ati ko tuzi ko Israel ifitanye umubano mwiza no Rwanda na M23, yoba yabihindutse vyo vyagenze icambere iraswa rya Wiringoma niryo kudemoraliza abasikari ba M23 bari ku mirongo y'urugamba, guca intege umwasi wa M23. Murabona yuko kuri izi ntambara ziko zirabera muri Kongo, uyu Felix Fatibeto yaramaze gutsinda mu bijanye na diplomasi hano mu karere, mu bihugu 10 vya mbere bikomeye Angola irimwo muri Afrika. Ivyo ndazura ucubitahura fast. Rero amakuru dufise yacacanye ko ku munsi w'ejo nuko vyagiye habona yuko uyu President Lorenzo ari nawe yahora atwaye yakorewe mu ngata na President Neva mu bijanye no kurongora umwe rw'abanyafrika. Yari yasavye amasezerano y'agahengwe yari gutangwa rugero rya 18 saa 6 z'umutaga kwezi kwa kabiri, muga ntivyubahirijwe, hagumye haboneka ibitero shuma ku mpande zose hamwe no kivuno muri Sud Kivu. Rero amakuru twagiye kumenya kuri uno munsi nuko abanyarwanda bababaye cyane, bashavuje cyane nuko umwe yasaba amasezerano yasaba agahengwe uno munsi ari wari karungika ingabo zidasanzwe z'ama special force za Angola ndetse muri Kongo n'ibigwanisho bikomakomeye bidasanzwe. Yaganawe TV. Yes, mwiriwe canke mwaramutse bivanye no dukurikirana aho herereye. Yes, nko munyumva kuri microphone ni Mr. Kido Trof yamabashikiriza amakuru ahanini ahagaze kuri geopolitique. Na cyane cyane ubwo hariho amakuru menshi akaravugwa cyane mu gihugu ca Kongo, aho hari amakuru avuga ko Lieutenant Wiringoma ashaka yajyamiye koko kw'abagabo. Eske byo bari byo kwa rukuri? Imbere yacu dufise umusesangozi, tumwite umusesangozi ubien tumwite le patriote, umuwazalendo n'amazina menshi twomuha. Yes, katumuha ikaze abaramutse ngire atwidondore. Nibaza ko bidakenewe noneho ko yidondora ko muramuzi. Ego, merci beaucoup. Kido Trof nyamba nihenze numva iryo zina rigoye cyane. Murakoze cyane ko mikaze kuri Yaganawe TV kugira ngo dushobore kubashikiriza cyane ukuri kwibiri ku mirongo y'urugamba, kuko ndazi yuko hari benshi bataremera neza yuko uno muri Lieutenant Colonel canke mbere ntiyarakira muri Lieutenant Colonel yari mu Colonel Wiringoma yoba yamaze kujyamira uko abagabo canke tuvuga ko yoba yitavye Imana, tuvuga yuko yitavye uwo yakoreye. Shobora kuvuga ati rest in peace, rest in hell, rest in fire. Ivyo byose birumvikana. Hari ku mbuga nyinshi z'u Rwanda zagerageje kugaragaza ko hari ikintu cyo cyabaye muri Kongo, na cyane cyane ku rupfu rwa Wiringoma, ndetse no ku mbuga nyinshi zo ngamwe gice cy'u Burundi. Eski koko byo bari ukuri yoba yapfuye canke ivyo bimeze gute? Urakoze cyane kumbaza ico kibazo ku kijanye n'ibiriko biravugwa cyane vy'urupfu rwa Colonel Wiringoma. Biragoye cyane ko umuntu ashobora kuvyizera 100%, cyane cyane ko bamyamubika kuva kenshi yama yapfuye akongera yapfuye. Rero ni ibintu umuntu adashobora kucayemeza 100%, muga ibigaragara hari kidasanzwe cyabaye muno muhari w'izinyisho baziko cy'u Rwanda, aho mbere bivugwa yuko atari Wiringoma gusa ndetse na General Sultan Makenga nawe yoba yasize ubuzima muri bino bitero vyabereye ngaha muri Rubaya. Rero kuvyizera 100%, reka tubishire kuri 70%. Tubishire kuri 70% kuko ugerageje kumviriza n'uburyo bwakoze kugira ngo bashobore kurasa kiya gice ko kirabera mu inama. Bivuga yuko bakoreje systeme ya Israel ariyo yoba yarateguye bijya operation. Mugabo gacha wibaza ati ko tuzi ko Israel ifitanye umubano mwiza no Rwanda na M23, yoba yabihindutse vyo vyagenze gute? Urumva n'ibintu umuntu aguma hagati na hagati, aguma na makenga, aguma na madute. Mugabo reka twakire yuko Wiringoma yapfuye
nubwo bavuga ngo injyambi ngo ntiva mu isafuriya iyo ndazi yamaze kuva mu isafuriya. None iraswa rya Wiringoma ryo rigamije iki mwino ntambara ikibera mu karere? Icambere iraswa rya Wiringoma niryo kudemoraliza abasikare ba M23 bari ku mirongo y'urugamba, guca intege umwasi wa M23. Murabona yuko kuri izi ntambara ziko zirabera muri Kongo, uyu Felix Fatibeto yaramaze gutsinda mu bijanye na diplomasi. Ubu president w'igihugu cy'u Rwanda yaramaze kubatsinda mu buryo bwa diplomasi bidasubirwamo, yaramaze kubatsinda. Rero iyo utsinzwe muri diplomasi no ku mirongo y'urugamba ntaco bumaze, baragukubita no mu mutwe ukameneka kongera bagasubizamo, sivyo? Rero kuvuga yuko igihugu cy'u Rwanda gifise ingufu cyo kugwanya Kongo nta nguvu zigifise. Ushobora kumbaza ati kubera iki uvuze ko igihugu cy'u Rwanda nta nguvu zigifise ku guhangana na Kongo? Icambere Kongo ni igihugu kiri bien équipé nubwo cabanje guhura n'indyarya z'abasirikare ba muri FARDC, sivyo? Kongo ifise ibigwanisho bikomeye rutura. Kongo irafise abajene baba patriote benshi cyane kandi bakunda igihugu, bumva bona gisesera amaraso, abawazalendo. Kongo iheruka kuramura imigwi ibiri y'abasirikare badasanzwe, haba kurasana hejuru mu byo bitwa operation aérienne muri migi kinyamazuru canke ico twita muri infanterie, ingwano yo hasi. Iheruka kuramura abo bitwa bahibu bakoze ibidasanzwe ngaha mu Minembwe za .0, barasa M23 bayibabaza cyane, ivyo ndazi murabizi. Yari hibu murabizi elefa hariho n'undi mugwi twa elefa nawe udasanzwe. Urumva iyi migwi igizwe n'abajene gusa, ni migwi igizwe n'abajene donc bakomeye ku buryo budasanzwe, baba patriote kabisa, bavuga ati dutiza gukubita umunyarwanda paka rudiye kwawo, sivyo? Rero kuvuga yuko Kongo iri kuri level yo guhangana n'u Rwanda n'ibintu twavuga yuko tiho turaburira indero Kongo. Kongo yagira ronka abafatanya bikorwa benshi, abafatanya kugwanya iyi mitwe y'iterabwoba. Twababwira nk'igihugu cy'u Burundi kiri mu bitanze mu bwa mbere kuza gufasha leta ya Kongo gutuza imigwi y'iterabwoba iri mu buseruko bwa Kongo. Cyo ni cyambere. Twarumvise za Tanzania. Tanzania yaje gushira ingufu hamwe n'abandi baje gufasha Kongo bagwanye imigwi y'iterabwoba. Kuri uno musi turiko turumva Angola nayo yamaze kuza mu buryo budasanzwe. Nico cyari kibazo na kukubaza ko turabishikako. Angola ikiravugwa cyane mwa bino bihe. Igituma Angola ikiravugwa, c'est vrai, Angola ikiravugwa kandi Angola ni igihugu gikomeye, ni igihugu kimwe mu bihugu bikomeye hano mu karere. Mu bihugu 10 vya mbere bikomeye Angola irimwo muri Afrika. Ivyo ndazura ucubitahura fast. Rero amakuru dufise yacacanye ko ku munsi w'ejo nuko vyagiye habona yuko uyu president Lorenzo ari nawe yahora atwaye yakorewe mu ngata na president Neva mu bijanye no kurongora umwe rw'abanyafrika. Yari yasavye amasezerano y'agahengwe yari gutangwa rugendo rya 18 saa 6 z'umutaga kwezi kwa kabiri, muga ntivyubahirijwe, hagumye haboneka ibitero shuma ku mpande zose hamwe no kivuno muri Sud Kivu. Rero amakuru twagiye kumenya kuri uno munsi nuko abanyarwanda bababaye cyane, bashavuje cyane nuko umwe yasaba amasezerano yasaba agahengwe uno munsi ari we karungika ingabo zidasanzwe z'ama special force za Angola ndetse intervena muri Kongo n'ibigwanisho bikomakomeye bidasanzwe, amamorotier, ama BM21 bijya bikoho biri ku modoka ndetse ama drone ajya izi ndege zitagira abapiloti zose zamaze kuba zirungikwa, zashikiye Karemina Baraka za Angola, bamaze kurungika amaskoyi 30 n'amaskoyi 25. Murabizi yuko skoyi 30 ari karahabutaka irenze skoyi S25. Ivyo murabizi, ibi ni bikoresho n'ubwa ko bidasanzwe byamaze gushikanwa ku butaka bwa Kongo bizanwe na Angola guhangana n'izinyisha z'igihugu cy'u Rwanda. Uramva yuko bamaze kwipanga mu buryo bukomeye. Rero iraswa rya Wiringoma ni ikintu kiri très nécessaire, cyari kiri très nécessaire kuko Wiringoma yari umwe mu maelema abangamira cyane akoresheje umunwa coalition ya FARDC, kuko Wiringoma yari umuvugizi wa AFC M23.
urumva yari umuvugizi w'igisirikare cya M23 mwaramumubona atukana avuga nabi mwaramubonye yiruka ko bacancuro mwarabonye abafukamisha hasi abakwega amatwi ababwiye ati korera amaboko iruka gira ibi byose mwarabibonye sivyo mwagiye murabikurikirana rero uyu Wiringoma yari elema ikomeye muri M23 ibura rya Wiringoma muri M23 bizotuma bagira eshek cyane bazogira shit dasanzwe ko bazogira canke batanguye kugira batanga ubu ntibarabibona kubera bakiri muri yare sivyo kuko yari umuntu atanga mohari mu ngabo Wiringoma yatanga mohari cyane mu ngabo rero bivanye n'iriraswa rya bamwe mu bashefu ba M23 n'amakinga arimwe n'amakinga yararashwe ariko arembera muri bomboni nawe amakuru dufise nuko yarashwe yoba ariko yavugiwa mu Rwanda cyangwa muri Kenya ko muri Congo vyaransigoma byabaye ngombwa ko mu transfer ahandi nyamba atapfuye ari kuko hari andi makuru karavuga nawe ko yoba yapfuye yoba yapfiriye ahantu yagiye kugira nte bamujanye kwivuriza aya n'amakuru yizewe dufise rero icambere ikibazo ino M23 izogira abasikare hazoba demokratize mu basirikare nta mokare bazogira bazosigarana kuko urumva yuko abari bayoboye urugamba bari babavugira bose bamaze gupfa ikindi naco kigiye gutaza intege zino gisirikare cy'u Rwanda M23 nuko ingabo z'amahanga zamaze gukorana kandi zashize ingufu hamwe bizotuma aba desereta baba benshi cyane gusumba biruka batingamba kubera ko bamaze kuba kijyana nino babakubise baheze M23 sigaye kwizina ubundi ho M23 yanyayo yarakubiswe yarashaye vyarabaye kararanga ubisikaye ku magufa gusa M23 ubisikaye imeze nk'inka itagaburirwa neza iri kugonga none twitege iki kigiye guhinduka ku murongo w'urugamba kwiriraso rya Wiringoma niki kigomba gikurikire vuba cyane icambere ikigiye gukurikira nuko hagiye gukurikira abananga nabo baraswa bajya bashefu muri M23 bose bazoraswa nkuko Neva yababwiye ati hariho inkuru igeze kuvugwa sinzi yuko ariyo ariko reka tuyishikirize ko bo barituye Neva mu bwati bwana Neva none nayo ko bayinyeshamba nyezetu yigenzi yacu uri mwenzangu ni Wiringoma nabajya babana nibaciye mu ijambo ati nakono kuri ngabo z'ubundi muri Kongo zikaka tuzonga hama tukikora ivyo twikorera ko nawe warabayinyesha bavuga ati ivyo nagwanira nivyo mugwanira mwe biratandukanye jewe ivyo nagwanira ibintu biri kuri kandi gushira mu nyungu z'abanyagihugu bose ku nyungu z'abanyagihugu bose barundi bose mugabo wewe uri kuragwana ku nyungu z'uwundi mugabo yagukoresheje rero mutavuye mu ico gisirikare cyangwa muhebe gufata ibice vyo muri Kongo muzopfa mwese mushire none iryo umukuru ngo riratinda ngo ariko reka iryo mukuru yatinda ariko rikaba none biratanguye ko reka dufate duhuze urupfu rwa Wiringoma n'iyugururwa ry'imipaka y'u Burundi na Uvira bigaragare ko hari ikintu cyo cishije inyuma kuko iyugururwa ry'imipaka ngaha mu Gatumba buguruye bukeye Wiringoma ngararashwe kandi ku masana magaragaye wowe ro patriote warishikiye kuri frontier narajabutse no muri Uvira amakuru muri Uvira twobihuza gute bimeze gute no mugira muvuge yuko huguruye imipaka tuzi yuko Wiringoma za kuraswa ko mugira muvuge kibaze ko twatubizi ko aza kuraswa hama twinjire icambere mu kugurura imipaka leta y'ubundi nuko yavyihweje ko kandi byihweza neza iraraba teske twuguruye imipaka nta copfa bimeze gute bari baravye muri Uvira katanye shamba zinyegeje cyo zinjya mu Burundi naho zoba zikiriyo ntabwo agwahogura imipaka nakubwiye ko M23 ubimeze nk'imbwa y'umukoma urumva imeze nk'imbwa y'umukoma yazingamye urumva yirigwe irurebeya ari vyibusha nyene ikintu nyene atakintu cyokora ko barabamaze nta nguvu bagifise no mvuze uko rero umurundi nubwo ngaho muri ntuzenya boba bari bahari aho muri Uvira mbe uribaza kwinjira mu Burundi wewe waza ko horenga Gatumba mwengira ntimutemberera mu Gatumba uribaza ko horenga mu Gatumba mama we Gatumba no kubwira ko reka simena amabanga ya gisirikare ngo bamfunge no hava mena amabanga ya gisirikare nkapfungwa umwe mu bakozi b'abasirikare urumva
ahantu hava nsanga namenye amabanga ya gisirikare nkapfungwa mugasi biri ngombwa mugabo ugomba kwigerezako aze yinjire nta kibazo don't worry tubori kabisa majambo make intambara muri Kongo yarangiye intambara erega intambara yo muri Kongo izomera imeze nk'ishamba burya ishamba ryo muci mbeba bwita umuriro wa ruhuhuma oya ruhuma no kwa kabiri habari ko yagwe imvura imiriro ya Nyakanga vara niyo usanga ari idasanzwe burya muri Nyakanga ishamba riri ngaha riko riraka n'imbere yaho kaba hari irindi burya ya mashamba yose arandukarana ugasanga ya mashamba yose ari karagira nti ari karasha nivyo rero bizoba burya intambara zizoherera hehe Kigali ni ishamba rizoba risigaye kandi zotegerezwa gusha kandi rihere. Yes, hari amasezerano yigeze kuba sinywa twizere ko ano masezerano niyari karubahirizwa ko intambara ibandanya mu gihugu ca Kongo. Hari amasezerano yasinywe avuga ko intambara yohagarara mu gihugu ca Kongo. Eski niyo masezerano nuba kibandanya canke no kutumva kunyishamba. Hari akaririmbo nigeze kumva baridi tabara bari ko bararirimba ngo nguyo vyase uko amahoro ngo yagakana ngo amahoro ngo gakanwa na muzinga urumva urusoro niko rugarukana amahoro. Yes, mu vy'ibiganiro muri Kongo vyarase urumva bimaze kwanka amahoro agarukanwa na muzinga ivyo vy'impapuro ntaco bikimaze muri Kongo kandi nubundi rega muri Kongo ikintu cyaho gitangarije urashobora kuvuga ati nasinye na leta amasezerano mugabo wazarindi guca kaza ntiyicara yoyo no hari amateka yifata yega sifa sigisirikari ca leta n'abapatriote rero ushobora kuvuga ngo urasinya amasezerano ya Sesero cyangwa ya Gahengwe wazarindika kuzindurikiza ko muriro kandi na FACT zicishija mu izina ryande ya Wazalendo bakubita umwazi n'ubugesera bukaduka rero bibaye ngombwa amahoro garukanwa na muzinga rero tabara ivuze nubwo yo yitacho yari kiravunikira ega niko ndavuga imve turi kwizana itabarikira ko bitigwa hamwe twitege ko rero vuba cyane duce turonka ama image y'abari tabara ko bagwayo jewe namaze kuronka ifoto yawe iringoma bamushanya guca nyamba atari AI. Yes, iyo foto cyituha twisangiza abakunzi bacu twibutse ko abakunzi bacu batezwa kuraba link muri commentaire ya mbere binjire muri groupe tuba ifoto yawe iringoma bamushanya guca. Yes, reka tugushimire rero patriote wacu tugusaba akajambo kamwe utekerera abakunzi bacu. Muri make ico notekerera abarundi n'abakongomani nuko kimwe abanyarwanda baduhenda ngo turi bamwe ikitubera inzitizi cyangwa ngo tugume tubagira abakunzi cicane guverinoma y'u Rwanda bazi ko yidoze ngo abarundi ngo bemeye ngo kuba ngo amahasa ngo na Kongo kandi ukera ngo twara amahasa ini jambo ryavuzwe ivyo babisoma n'icubahiro y'u Rwanda ivyo babisoma ko twara amahasa twebwe urumva erega nivyo birasoboka iyo amahasa avutse ari abiri rimwe rirashobora gushoma rigapfa canke rimwe rikabigisazi rigasara rigakura impuzu kandi irindi hasa rikomeye sivyo kandi muvyeyi abana babiri umwe tezo ko ari kigaba canke umusaka rero iryo hasa burya amahasa ntiyama yose ameze neza hategeza kuba mwihasa rimeze nabi rero iryo hasa rimeze nabi twe twaragiyambuye none ikirayi kiboze ibindi ukigumije mu bindi kiboze ibindi twitega amahoro mu karere ka EAC twebwe ivyo cyane vuba cyane rero ivyo baza baduhenda ngo turamahasa ngo turike wana ntibituraba tukibikorerako ubu twebwe tujana n'abari ku mwanya cyangwa abaduha amahoro. Yes, none wowe ujana n'abantu bagomba bakwica rero muri make nuko abantu bakomeza gukurikirana ibiriko birabera mu karere cyane kuko twese biraturaba. Ushobora kubikurikirana cyane waciye kwiza imbuga wafyonze subscribe ivyo bizogufasha kubona inkuru nyinshi kandi nziza twabateguriwe zizewe atari bwabo beshe bw'abahongo mu Rwanda baza babahenda ngaha tuzoturababwira vyiza kandi bisukuye mu muhamagaro wacu twahamagariwe tegeza kubaha buri kimwe cyose kubera ku mirongo tubafasha babwira n'imbuga nyinshi bashaka gukura ko amakuru yizewe bataza barabeshwa na politiki y'u Rwanda. Ugwa mbere gwizeye hariho BM4 News hariho BM4 Plus hariho Yaga Nawe TV hariho Free Podcast TV hariho Robokundi etano n'izindi mbwa zishiniwe ndavuga izo nizo z'abantu mba nkurikirana cyane rero izo mbuga nimwaza murazicako bizotuma muronka amakuru atari kwivumbi amakuru azira ububesha ahubwo nyene ivya General Sultan Makenga turacabitohoza
yuko nabo reka tubizeze ko vuba cyane tubaha ikindi kiganiro bagume bari hafi tubahe ku makuru ya amakuru ndiko ndumva ngo rikarahimbera muri Bomboni muri Kenya muri Bomboni reka tuyatoze neza turayabashikiriza cyane nuko kana renda bashimiye cyane batukurikiranye nawe ndagushimire wowe wantumiye urakoze cyane Ego. Yes yari kuri Yaga Nawe TV kuri microphone ko mwabyumvise yari Mr Kido Truth tubizeza ko muguma mura dukurikirana ku mwanya mutibagiye gufyonda ku gakengeri kari ngaho commentaire ni kibanza twabasigiye kugira ngo tuyagiremwe mukeneye cyo mubaza nimwandike muri commentaire canke mwinjire muri link iri ngaho muri commentaire ya mbere mudusange muri groupe tuganiriremwo bijanye na geopolitique na cyane cyane mu karere ko muri Congo yari Mr Kido Truth ciao ciao